Byari byiza ariko uyu munsi wabaye umunyabyaha cyane. Basi nikopeshe nikifariki ndakuja nazo ni scoop. Sawa. Fata figa. Wanga yanga agende idumbukize mukanyina. Nayo nguhaye. Nawe zokwima mushikanje. Mambe mawe umushikanje ntawe mfise. Nubwira ko kiriya gikorwa kigwaye umugeni. Sino kuwugwara gusa kuko abantu bose bari mwisi bagwaye uwo mugeni niwe yabanduje. Wamenye gute ka ugwaye? Reka kumena amatwi ija mu muriro. Allah. Urakaza neza mu rubanza. Wallahi. Vuga amazina yawe dutangira urubanza. My name is Chaggy Black. Niwitwara neza, urabona ijuru. Chaggy, umeze gute? Amanyama. Icyaha cya mbere tugushinja ni ugutukana ibitutsi nk'iby'abakurambere. Ewewe. Icyaha cya kabiri tugushinja ni uko ukiri mwisi wararanaga n'abakobwa 10. Na sekretari wa Diamond. Musore, ukomeza kwitwara gutyo turaguta mu muriro. Just say I'm free. Icyaha cya gatatu tugushinja ni uko ukiri mwisi wanywa inzoga nyinshi kandi warara mu kabare unywa inzoga nyinshi. Nazinywa hari umuntu ngora ngo azingurire. Icyaha cya kane ushinjwa ni uko utaha amafaranga umugore wawe akagera n'aho ajya gukopesha afukama no hasi ari no kunkopesha amafaranga aje gusuma. Ubwo nyene niba uhora umukopesha amafaranga ukayamuha nawe afise ibindi agukopesha. Musore, ndabona uri kuransesema nubandanye uko ndaguta mu muriro. Hama hamwe. Nzibaho wa mupfapfawe. Musore, uzikatandera ugira. Ayo tuyache sasa basi nigawe hata 10,000. Yego ye, uheze kuntu ukacenda guhana amafaranga. Ntayo nguhaye. Nawe zokwima mushikanje. Mambe mawe umushikanje ntawe mfise. Nibyo bilofa, musore, ko mbona amaraso yawe asoma no disi. Kandi byaturutse kuri uyu mukobwa. Nubwira ko kiriya gikorwa kigwaye umugeni. Sino kuwugwara gusa kuko abantu bose bari mwisi bagwaye uwo mugeni niwe yabanduje. Wamenye gute ka ugwaye? Tumvirara, uyobewe ko ndi marayika Gabriel. Ahubwo Chaggy, Yesu ashimwe. Ashimwe natabishaka byihore. Chaggy, nubwo uri kuranyishura nkuko ndakwifurije kuja mu muriro. Ukura tukana. Wagiye ukawifuriza mama wawe na bene wanyu kari bo bawushashasha. Chaggy, nubwo uri kuranyishura nkuko reka ndakwibariza akabazo gato. Wowe ufitaniye ikihe kibazo n'umwami Yesu? Ikibazo mfitaniye n'uwo mwami Yesu. Buri mwaka kura anniversaire kandi arakata keke. Ariko iyo keke simenya ahantu yayikatiye. None ubushaka guhekura umunyabyaha. Ja mu muriro urawukwiye. Ewewe. Twaraje dusanga umaze gukora iciza kimwe. Naco si kindi. Wafashe isazi iguye mu byo kujya uri kurarya uhita uyikuramo uyishira ku ruhande ubura itabaye. Ubwo naho ufise miliyaridi 10 z'ivyaha wakoze ku isi. Ubwo rero nuko Mwijuru ja mu muriro. Uhawe na patiri. Reka kumena amatwi ija mu muriro. Allah. Uhawe na patiri. Atekera babikira babonu. Today bana yamhanye kumuzoga ntimera kara ngo ndenze ko ndakewa. Wa muhungu uzopfa nabi. Nishake mfe nabi nta. Kumbe Mungu ananijibu. Ndio nakujibu lakini nakwambia utakufa rubaya. Yamhaye. Utakufa rubaya juu ya nini sasa Mwenyezi Mungu? Uzofa rubi kubera yuko uri umunyabyaha. Bashira rero umunyabyaha kurusha abafara. Ndakugira inama yo kuva ibuzimu ukajibuntu kubera yuko isi irarangiye. Nishakirangire siwe wayiyubaki. Alafu Mwenyezi Mungu nikuulize kitu. Baza wa munyabyaha we. Swali langu sasa Mwenyezi Mungu hapo mbinguni malaika Gabriel kanafanya lini? Ariko ruzi byombo. Mungu wao watabika ya ugingo bw'amasafuriya yuzuye wani. Ikanafanya lini? Alafu niibie siri Yesu mwene Maria wewe ari mu wiki.
namutumye kuvomera amashugwe y'abakoze ibyiza mw'isi yanduye. Sasa Mwenyezi Mungu imbisi yaranduye kandi nabo bakwitwanye n'impuhwe nobwira marayika Gabriel akaza gusukura mw'isi ko numva ajejwe n'isuku mwijuru. Wagahungu uranyubahutse nariko ndakugira inama kugira ngo uve buzimu jibuntu hakiri mapema. Acha wewe, kumbe Mwenyezi Mungu ni Mswahili. Sasa mula wangu, ayo tuyache sasa basi nigawe hata 10,000. Byari byiza ariko uyu munsi wabaye umunyabyaha cyane. Basi nikopeshe nikifariki ndakuja nazo nisikupe. Sawa, cundungikira rimikashi yawe ndayaguha ariko nawe uramanza kunsezeranya ibintu bibiri. Wacha wewe, kumbe Mwenyezi Mungu anatumikisha rimikashi. Kumbavu zetu. Sasa Mwenyezi Mungu ibyo birushako yakusezeranya hivi. Uraheba inzoga wongera uhebe n'ubusambanyi. Yani kuhusu pombe kwangu ni kufa na kuambana. Alafu sasa kulala na wanawake. Hiyo ni riski yangu, baki na hela yako. Allah. 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 Ni mundabire n'ukuri kw'Imana Chaggy yasubiriye kuboregwa ku murango. Bana ngo ndazinywa ku murango. Nyakurangirwa icumu rya Farao. Arihe. Nyoko baragurizo. Kazigurirwa n'abagabo basubiriye soa. Nyakwitwa na kuto. Enverbe kastet bunyat kam tusi framizi hero. Ekorete Burundi fakaboga to kamizi bajerajera. Byavyana byo kwa bya Mungu byaye byavyo ngo byahoze. Byavyiso byavyo byahishe byo kaburi birenge birenguka kuzimu. Fata figa wanga yangara gende idumbukize mukanyina. Zozinywa wanga aje kwa nyina. Je mungekenje kuraba. Urabona? Je munyishinga je babrao. Amafaranga fise urafise. Nako amafaranga afise kuri mikashi wowe urayafise wambubusi Allah wange iwanyu mwamwe afise abahungu bari muri Amerika wafise apeti bari USA wewe uzozuranyishinga wabo bere naje mvahe hari yacinye hari uranyibagije akanyo mama uranyibagije aho mvuye. Ni Mwijuru nari nibagiye man. Ahubwo mana reka ndagusaba ikintu kimwe base ndakwinginze ndagusaba ikintu kimwe kandi ukinyemerera. Gira abamarayika bose bari ngaho muri iryo juru bafata telefone zabo baje kuri YouTube basacinge vyose comedy bamhandire subscribe aho ico ni wakinkorera nta kibazo je shaka mpfe byose bishasha muri 1xbet ahora mubona abantu bama baberewe ngo bakura amahera hehe. 1xbet yabazaniye promotion ni 200% bonus mu gihe uguriye 1xbet ugakoresha code promo umukaushi vende mu ndeme nkuru kandi bifatanye. Regas 1xbet yonyene na Bubet yose iyo promotion irahari. Ushaka kugurura Bubet koresha code promo seni kundeme nkuru hama wirongere bonus ya 200%. Urahawe ikaze nawe nibutarayugurura karibu tugufasha. Imere ni 60 680 830 fatiranya amahigwe kuko amahigwe azarimwe gusa byose.